bavukanye ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mu nkundire dusangire ijambo ryanditse muri Zaburi ya 91 kuva ku murongo wa mbere gushika kwa 4. Havuga ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu cishobora byose. Ndabwira uhoraho nturubuhungiro bwanje, ni igihome kinkingira. Imana yanje nizigira, kuko ariyo izogukiza umutego w'umutezi nikiza gihonya, izo kubundikira mu moya yayo, kandi uzohungira munsi y'ivyubi vyayo. Ukuri kwayo ni inkinzo y'icuma cyo kwikingira. Ndashaka dusangire kuri iri jambo riri ku murongo wa 4 ngo ukuri kwayo ni inkinzo y'icuma ikingira ubuzima bwawe. Bene data, ndashaka kubabwira ko kuri kw'Imana gukwiriye ni inkinzo gukingira ikibi cyose, nk'uko ijambo ryayo rivuga. Umwanditsi yaravuze ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu cy'ishobora byose. Uko ni ukuri kwayo kandi kukakubera inkinzo. Yaravuze ngo uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Uko ni ukuri kwayo ni inkinzo yawe. Ego ushobora kuba uri mu bukene, ariko ukuri kwayo kuravuga ko ari we mwungere wawe utazokena. Ndakwinginze ngo uhagarare ku ijambo ryayo. Ijambo ryayo riravuga ngo sinzobahemukira. Uko ni ukuri kandi ni inkinzo igukingira, ntazoguta ntazoguhemukira. Ushobora kumbwira ngo none ibyo ndimo ari hehe? Reka nkubwire mwene data, ari iruhande rwawe. Uko ni ukuri kandi ni inkinzo ukwiye kwikingiriza. Ndakwinginze usubire ukanguke. Ijambo ryo riravuga ngo ntazoguteza indwara yateje abanyegiputa. Uko ni ukuri, kuko niwe kuri, niwe bugingo. Uko ni ukuri, ntahinduka, ni umwami adahindurwa na situasiyo ariyo yose. Uko ni ukuri, ndakwibutsa ko ari ukuri. Umwami wacu ni ukuri, Yesu Kristo niwe kuri. Ndakwinginze ngo kukubera inkinzo aho ibyo uri kuracamo byose, ugire inkinzo y'umwami wacu Yesu Kristo. Uhoraho abahezagire, uhoraho abagwirize, uhoraho abaproteje. Ukuri kwayo kushike ku bugingo bwanyu. Amen.